Bakunzi bahurikana TV, ndanezerewe cyane cyane kuronka kano kanya kandi ngo dusubire tuze imbere yanyu kubakorera, dusubire kuza imbere yanyu tubashimira ukuntu mwabanye natwe muri uyu mwaka wa 2025 urangiye. Nukuri mwabanye natwe, mwaradushigikiye, mwaradutelefone, mwaradusengeye. Imana yo mwijuru ibaduhera umugisha. Rero kandi turagomba no kubanza gusaba imbabazi mbere kubifuriza umwaka mwiza. Tugomba kubasaba imbabazi kuko twagiye mu karuhuko tutavuze. Imbabazi nyinshi turazisabye kuko kudisparesa utavuze navyo nyene si vyiza, ariko n'ukuri ntivyavuye kuri twebwe, harabayemwo akabazo. Rero muraduhangaje, Imana ibahezagire. Rero nagomba kubifuriza umwaka mwiza wa 2026. Hanyuma nagomba ngo dusome ijambo ry'Imana ryo kubifuriza umwaka. Hanyuma turirabe mu gusubira mu vyagezwe ni igice ca 33. Dusome umurongo w'11. Iki nico ndakwifuriza muri 2026. Ewe uhoraho, hezagira inkomezi, zavuga ngo zarewe, ariko hezagira inkomezi z'abantu bose bakurikirana Horikana TV. Wemere igikorwa c'amaboko yiwe, uzokwame uvunagura amafigo y'abamukuriye hasi, habe n'abamwanka kugira ngo ntibongere kuvyuka. Amen. Iri niryo sengesho ngusengera wewe wese ukurikirana Horikana TV, ngo uyu mwaka wa 2026 uhoraho aza guhezagire mu maja no mu maza, aza guha inkomezi, kuko burya abantu b'Imana umuntu atagira amagara ntaco yokora, ntaco yoshobora gushikako. Aguha amagara meza, aguha amahoro, aguha ico umutima wawe wifuza, agushikane ko amasezerano yawe. Niryo sengesho ngusengera muri 2026. Azokwame ahagaranye nawe, umwase niyagerageza kuza kugutera azahure n'inkomezi z'Imana. Wubakirwe uruzitiro rw'uburinzi impande zose, aho ugeza umutima Imana nayihagere, ikurindira bawe, irinde bikogukora. Satani niyagerageza kuguhungabanya azasanga hari uruzitiro rw'uburinzi. ngo azokwame avunagura amafigo y'abagukuriye hasi, hamwe n'abamwanka kugira ngo ntibongere kuvyuka. Ikindi ndakwifuriza muntu w'Imana, kugira ngo ibi byose ndiko ndakwifuriza bize bikugereko. Ndakwifuriza kugira umwete utahura ufise wo gusenga no gusoma ijambo ry'Imana, kuko abantu b'Imana ibyiza bikurikirana bubaha Imana. Uburinzi ijisho ry'Imana ryama ku mugorotsi wiwe. Rero hari aho tuvuga n'amajambo, ariko ayo majambo kugira ngo agukorere nuko uyizera. Ayo majambo kugira agukorere nuko ugenda uko iryo jambo riko riravuga. Rero jewe nk'umwana w'Imana, nk'umukozi w'Imana, ndaguhezagiye ngo uyu mwaka wa 2026 uzuroranirwe mu vyo uzokoza ku kuboko vyose. Amagara yawe azarindwe, uzuzira ingwara, uzuzira igitero kibi cyose c'umugwanizi. Nicogerageza kuza kuguhiga kize gihure n'ubushobozi bw'Imana. Iri niryo sengesho ndagusengeye muri 2026. Uruvyaro rwawe ruze ruhezagirwe, amahoro aza kugwire, ku mugisha w'Imana uzu kugwireko. Ibyo uzokora byose uzobona ikiganza candiho. Imana rero yo mwijuru ibampezagirire. Ndabakunda cyane, ndabasengera uko senze ngo umuntu wese akurikirana Horikana TV, Imana yo mwijuru imugirire neza. Mana data rugira byose uri mwijuru, Mana nziza, Mana yera, muvyeyi mwiza udukunda kandi ukatwitwararika, tuje imbere yawe
muri uyu mwaka wa 2026. Mwami tubanje kuzana amashimwe kuko wabanye natwe Mana, wabanye natwe, waraturinze, waraturindiye, wadukoreye ibikomeye. Naho rimwe na rimwe twahuye n'ibikomeye, ariko twagiye tubona ikiganza cawe Mana. Ntiwadutereranye, ntiwadutetereje, waradushigikiye muri kimwe n'ikindi. Twabonye ukuboko kwawe, twabonye ukugira neza kwawe Mana. Ndavuze ngo nushime, ushimagizwe. Umutima wanje uragushima, umutima wanje urakuninaza, umutima wanje uragutazira kuko watugiriye neza. Wabanye natwe kuri Holy Canaan TV Mwami Mana, iminsi 365 ntiwadutereranye, waradushigikiye, wadufashe amaboko, uradukomeza. Naho tutari dushoboye Mwami Mana, wagiye udutera intege, wagiye udukomeza, wagiye udushigikira. Mwami sinoreka kubigushimira. Ndagushima kubwo badukorana, wagize ugiriye neza Thierry, uramukomeza mu bikorwa byinshi, uramushigikira. Ntiheza gwara ngo ajye mu bitaro. Wagiriye neza Gigi Mwami, nukuri turabigushimira kandi turashimira n'abadukurikiranye bose Mwami. Ubahezagira, ubagirire neza. Nukuri iyo tutabagira ntacyo twari gukora, iyo tutabagira ntitwari gukomera, iyo tutabagira twari gucika intege. Ariko Mana wabagiriye neza, ubaha umwete wo gukurikirana ibiganiro byacu Mana we. Sinzi ingene no gushimira, sinzi ingene nabo no bashimira, ariko kimwe ubaha umugisha utagabanije. Mana y'amahoro, n'ubu ndasenze muri uyu mwaka wa 2026 ubandanye kudukomereza mu buntu bwawe Mana, ubandanye kudushigikira. Mwemwera ndakwiyambaje ngo inspiration ivuye kuri wewe itugwiremo, uduhe ingaburo ikwiriye, ifunguro rikwiriye kugaburira abana b'Imana kugira ngo bafashwe. Kandi mukunzi mwiza, ndasenze ngo icano uyagure cyane, ibu umugenda ushikana ubutumwa bwiza kure. Uzobukoze wa Mana we, uruwo kwizegwa ndabizi, urugirira neza abakwambaza n'abagutabaza. Rero ukomeze guhezagira abakunzi bacu, ukomeze kubarinda mu majo no mu mazi, ukomeze kubazitirira impande zose, ntihagire ikibitegera amahema yawe. Uzobukoze Mana, ndagushimiye kandi ndakuninaje. Icubahiro cyose n'amashimwe yose akugarukire mu izina rya Kristo Yesu. Senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umwaka mwiza.